Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Barayamaze bati gukinga bisumba kuvura. Isi nzima iyo ikagera imaze amezi atari make mu kajendegete gaturutse ku ndwara iterwa n'umugera wa coronavirus izwi ku izina rya COVID-19 imaze iminsi bica bigacika mu bihugu bitari bike byo ku isi kuva mu mpera z'umwaka wa 2019. Inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EALA imaze kubica hirya no hino ikabona ko ico kiza kigeramiye isi ndetse n'akarere ka Afrika y'ubuseruko kadasigaye inyuma, yafashe icemezo co kugira isekeza rijanye no kurwanya ico kiza hisunzwe icivugo kivuga kiti gukangurira abantu kumenya ibijanye n'umugera wa coronavirus hamwe no gusuzuma ibijanye n'imyiteguro mu ntumbero yo kurwanya iyo ngwara ya COVID-19. Iryo sekeza rizoba mu bihugu byose bigize umuryango, rizomara indwi zibiri uhereye kwirigenekerezo rya 25 ntwarante kugeza kwigenekerezo rya ndwi ndamukiza uyu mwaka mu gihugu c'u Burundi, kimwe mu bihugu bitandatu bigize akarere k'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. Ico gikorwa gihambaye kizorangurwa n'abanyakubahwa bashinga amateka ba EALA b'abarundi muri ico kiringo nyene c'indwi zibiri twavuze. Ico gikorwa rero kizokorwa mu mice ibiri. Mu kiringo ca mbere abanyakubahwa bashinga amateka bazogendera abaserukira inzego zimwe zimwe za leta y'u Burundi na cane cane abafise uruhara mu yubahirizwa no mu shigwa mu ngiro y'ingingo zafashwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo gukinga ikiza ca corona no kuzibira ikwiragira ry'uwo mugera mu gihugu mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku ngamba zafashwe n'ingene ziriko zirashigwa mu ngiro kugira Burundi n'akarere bikingirwe, hamwe no kurabira hamwe no guhanahana ivyiyumviro ku ngaruka mbi mu by'ubutunzi n'imibano bishobora gukomoka ku ngingo zafashwe haba mu Burundi canke mu bindi bihugu byo mu karere. Byongeye muri ico kiringo banyakubahwa bashinga amateka bazobonera akaryo ko gukebura abarundi n'abantu bose baba mu Burundi kubijanye no guhindura ingiro n'ingendo zitabereye zidahuye n'umuco mwiza wo kugira isuku canke ziteye kubiri n'ingingo leta yafashe zo kubuza uwo mugera gukwiragira mu bantu no kurwanya ingwara iterwa n'uyo mugera. Mu kiringo kigira kabiri banyakubahwa abashinga amateka bazokwishikira ku rubuga mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibikorwa bikurikira. Ca mbere, gusuzuma ubumenyi bw'abenegihugu ku bijanye na coronavirus no kuraba urugero rw'umwitwarariko bafise n'ingene bagavye kandi biteguye mu kwikingira iyo ndwara, gukingira abandi, kuyigwanya umwe wese ahaherereye. Ubugira kabiri, gusuzuma ingene ingingo zafashwe na leta mu ntumbero zo gukinga uwo mugera ziriko zirashirwa mu ngiro. Bwa gatatu, kwirabira uko inzego zijejwe amagara y'abantu n'izindi nzego zijejwe guhangana n'ibiza n'isibe ziteguye guhangana n'iyo ndwara mu gihe yoshwara mu gihugu. Ubwa kane, kwirabira inyifato y'abenegihugu kubijanye n'iyubahirizwa ry'ingingo zo kwikingira no gukingira abandi, cane cane ibibanza bihuriramwo abantu benshi. Bwa gatanu, gusuzuma inkurikizi mbi mu vy'urudandazwa mpuzamakungu no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize umuryango w'akarere zikomoka ku ngingo buri gihugu cafashe mu ntumbero yo kurwanya indwara ya corona. Bwa gatandatu, gusuzuma ingaruka mbi mu miryango haba mu vy'ubutunzi n'imibano bisifitanye isano canke zikomoka ku ngingo zafashwe zo kurwanya ico corezo ca corona. Mu gusozera tuvuga tuti itwararika amagara yawe, kingira abandi, tabara isi yose uhereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Murakoze. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor
ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.